kwakira abashitsi baje bava muri Qatar, mu gihugu ca Qatar, bari barongowe n'umushikiranganji wo muri ico gihugu ajejwe akazi. Bari baje kugira turabire hamwe ivyerekeye amasezerano twagiraniye, ivyerekeye abakozi b'abarundi baje gukorera muri ico gihugu ca Qatar. Aya masezerano yasinywe mu kwezi kwa ntwarante 2023. Ubu rero niko kanya baje kugira turabe ngene yoja mu ngiro, kandi n'amasezerano aje kugira urwaruka rw'Uburundi rushobore kuronswa akazi muri ivyo bihugu, muri ico gihugu ca Qatar. Turizeye rero yuko turavye ivyo tuyaze vuba hagiye gutangura kurungikwa abakozi muri Qatar, gutyo turonka akazi k'urwaruka, Qatar nayo ironke akazi kayo gakorwe neza. Rero ni urugendo rugenze neza, kuko mu kanya abahinga bagira baje ku kivi kugira bashinge ikirangamisi, bumvikane ikirangamisi c'ingene ivyo bikorwa bigiye kugenda. Tubirindanye igishika kugira dutangure kurungika abakozi, hanyuma nabo nyene bakabirindanye igishika kugira batangure kuronka abakozi. Kandi twamenyesheje ko abakozi b'u Burundi ari abakozi b'umwete, kandi twiteze ko twabaremesheje ko bomenya ko baronse abakozi b'akamaro, kandi bazobitubarira turazi neza atankeka ko bizogenda neza.